uwejo gihe cyose cyenda Real Madrid itsinda ibitsindo bishika kuri 2-1 urukino warayurubonye gute warubonye mu shije imeze gute so nunga ngo bwa mbere ni felicitation ku bakunzi umugwa Real Madrid yakoze icyo abwiza gukora ku munsi w'ejo bagaragaza ko ari ikipe nayo kuri kino kwita kuruse y'igikombe cyo mu cyara Liga 2025-2026 bitazokora na gato kuko barabanze kona ko umukiba w'ibihe byose yita FC Barcelona yamaze kubikonfirma atatu yamaze kuyatereka ko nabone ekipe iri kuri pressure dasanzwe kugira ngo ize kuza yerekana kuri umugwi uri serious muri mwaka w'inkino kugira ngo uze konfirma yereke buri wese ko na iri ekipe nkuko bavuze muri vestiaire inyuma yo gutsinda ekipe ya Monaco Football Club ibitsindo 6 kuri kimwe ati byose birashoboka ko dushobora kudakora igikombe cya Liga cya UEFA Champions League babikoze neza mu gutsinda ekipe ya Rebel kandi igitego 2 kuri kimwe ariko ni ndavye urukino nyene kwagiye kwa rugenda ku munsi w'ejo ni match byagaragaye ko ekipe ya Barcelona bagize ku ijambo ni ekipe bagoye mu buryo budasanzwe iza kwerekana ko ari ekipe ishobora kuza kwatsinda mu mwanya wari wo wose igitsindo cya mbere cya Vinicius Junior kuri travail nziza cyane ubona ko yinjiye muri sphere de réparation arekura umupira muri côté opposé ashyira muri plafond igitsinda aragitsinda umwanya umaze guhaca bona ko umusore Futos akina ku nimero 2 kwa ekipe wa Vallecano yes hatekamo igitego cyiza cyane barakina kigombora ekipe barakina bona ko byagaragaye ko umugwi wa Vallecano uri kurasunika muri bwo buryo bwabo kuzibira bongera bataka Real Madrid nayo ikabikora neza ariko nabonye match isa nkaho iri equilibre mu buryo bwo kuronka ama occasion no kuza gukira ama occasion danger imbere y'ipoto bya buri mugwi wese ariko ugiye kura mu biharuro bya ekipe Real Madrid iri hejuru mu buryo bwa possession mu buryo bwo gutera amashuti mu igori ariko still ekipe ya Rebel kano ko ari mu maclub yambiyagora cyane mu buryo bwo kubatsinda irazinongirira abagora mu buryo budasanzwe nubwo ngo ndaza kuronga uburyo bwo kwinjira mu rukino ndagusesanguri ama point fort nagiye kwambona agaragaza umugore wa Madrid n'ama point faible nagiye kubagaragaza umugore wa Madrid ama point fort ekipe ya Vallecano n'ama point faible mu gwa Rayo Vallecano maze biduhe ishusho nziza y'urukino kugira ngo tuze kuba tuna mbega match yagenze gute muri rusangi buri wese gado kwikana avuga ngo numvise match niba ntanayiravye ndayinge kunze ko ndayimucapira neza mu gicapo giza kidasanzwe bwana Houston imbere ko nkuko Robert yavuze twinjiye mu rukino nyenzina yego ni ekipe itwa Madrid yaratsinze ekipe itwa Benfica bigoranye cyane wanashaka igikuba inakina n'urukino nyene rwo muri barrage bakina ekipe itwa Benfica nawe n'amajambo novuga ngo yuwitwa Jose Mourinho yavuze ngo ngiye gusubira guhura na ekipe ikomeye ekipe ya mbere ku isi ekipe itwa Madrid yari nyuma yo kuba itigenza neza ije muri championnat yigenza neza imbere yuko twinjira nawe wanashaka bwana Houston na Robert abakinyi batangwe ku mpande zose ku ruhande rwa ekipe itwa Madrid na ekipe ya Vallecano kwa Alvaro Arbeloa myaka 30 abataye mu kibuga myaka 30 n'amezi 9 niyo bitwa Moyen yaratanguje umukenyero wa 4-2 mwigoro uko bisangwe Thibaut Courtois Raul Asensio Dean Ogersen kabiri yari Fede Valverde Edouard Camavinga kuri gatatu hagati mu kibuga Ardagire Aurier Chouameni Franco Matatuono Jude Bellingham batakisha Kylian Mbappé Rote n'uwitwa Vini Junior kuranda wa kipe ya Inigo Perez asangwa amenyereza ekipe ya Vallecano mwigoro yari witwa Batala Florian Lejeune Nobel Mendy André Raju Pepe Chaval havyaronka n'ikata y'itukura Giambo isi parazone uno musaza yakunze kuba bangamira ino migwi igera kuri 2 yo muri La Liga imigwi ibihangangara yibangamira gose batakisha imbere yabo hari witwa Pachisis nuno isi parazone hama ku ruhande yitwa Ilias Akromach Alvaro Carisia batakisha Jorge de Fontos ni match tutarinjiye neza mu madetail bwana Houston ukibona ino line up ya Real Madrid cyane ni gishatse ko cyiyumvira imbere ko tujya twinjira mu rukino nyezina turabe ivyaranze urukino muri rusangi turabe point faible turabe naho no vuga ngo ikipe Real Madrid yo igenye neza 11 bare Madrid kwa kumereza zikwizina rya Alvaro Carrias Alvaro Arbeloa watakuwa wimvira iki kubgawe hari amahirwe rubona ko Real Madrid ishobora gutsinda ukibona 11 kibuje ubwa mbere na mbere je no ugaruka nkavuga ati uno mugore wa Madrid ndetse no mugwi wa Rayo Vallecano iyo kenshi bahuye sigwa rukino uza kuvuga ati ngo naka ngo azotsinda naka ni migwi kunze kunanizanya ndetse na cyane no mugwi wa Rayo Vallecano numwe mu migwi ukunze kunaniza ino migwi ikomakomeye mvuze imigwi ikomakomeye muri La Liga wumva FC Barcelona wumva Real Madrid wumva Atletico de Madrid Rayo Vallecano numwe mu migwi ukunze kugora ino migwi igera kuri 2 cyo ncambere hamica kabiri ni Real Madrid nivyo muri kino gihe tuko turayibona umengo hari gihe wisanga mu bihe
bikwemeza ngo yagarutse n'ivyiraje gatakaza ariko mu majambo make canke muri rusangi novuga ati Real Madrid tuko turabona ya Alvaro Arbeloa itandukanye cane gose na Real Madrid ya Xabi Alonso nivyo nuko tuko turabona ya Alvaro Arbeloa ikiratsindwa ariko uburyo ikiratsindwamo butandukanye n'uburyo ya Xabi Alonso yatsindwamo bivuze gute rero bivuze ko Real Madrid y'uno munsi ni nziza tutitaye ku bihe bibi novuga ati gendira nacamwo rimwe na rimwe kuko nta mugwi mwiza ubura gutsindwa na Zibane tuvuga ko ari nziza ziko ziratsindwa muri Bundesliga izi Arsenal ziko ziratakaza twita ko ari nziza rero gutsindwa n'ibice bisobanura ngo uri mubi canke gutsinda n'ibice bisobanura ngo uri mwiza ariko impact utanga mu kibuga ivyo ukina mu kibuga nivyo vyemeza abantu canke abantu bituma bemera ati ni nziza bivanye n'ivyo ikinamo rero ngarutse ku bakinyi bashoboye gutangura mu kibuga SK wabaje ikibazo ati wabona ko bafise amahirwe yo kuza gutsinda uno mugwi wa Rayo Vallecano ubundi bakiye Real Madrid uko baba ari kose nubwo twovuga ati bafise 11 de départ babo beza bibihe byose bihoraho naba umwanya n'umwanya canke uko vyogenda kose Rayo Vallecano ifise ubwo bushobozi bwo kubatsinda kuko n'umugwi tukunze kubona witanga ukora cyane yuhuye n'ino migwi kumakomeye ubwo ukaraba batanguje tiboko twamizamu nkuko vyahahora muri Axe Central hariho Dino Jisen na Raul Asensio bamaze igihe bako baritwara neza umusaruro mwiza wa Real Madrid bawuronka basanzwe bafise abantu bakibagira kuri babiri Dino Jisen na Raul Asensio uje ku ruhande habaye imikino nk'ici impinduka novuga Dodo Kamavinga aje gukina nka nimero 3 Federico Valverde we nka nimero 2 nkuko dusanzwe tunayimenyereye ariko kuri Kamavinga nawe ni impinduka ariko itari impinduka kuko rimwe na rimwe turakunze kubona Dodo Kamavinga akinishwa nka nimero 3 mu gihe bajya basanzwe bahakina badahari ariko no musi sinize neza kuno mwana yitwa Flanigas yari mu mvune cyangwa atarahari ubundi ya Njembo ndayibona nkuko umengo yabaye amahitamwo yuno mumenyereza Alvaro Arbeloa gukinisha ono Dodo Kamavinga ku ruhande kubera yuko kumbure yabonye uburemere bwa runo rukino ukuntu bumeze wagaruka hagati mu kibuga afise bakinyi yatanguje bakinyi nka Ardagire nka Ore Chouameni wazi imbere yabo gato yarafise abakinyi nka Jude Bellingham Franco Mastatuno Kylian Mbappé Roti Vinicius Junior ubundi imbere ya Rayo Vallecano umugwi kunze kumenya canke dukunze kubona unani zino migwa Real Madrid kandi Real Madrid vyategerezwa ko ukora n'inguvu cyane bishoboka utaza kubura amanota agera kuri 3 imbere ya Rayo Vallecano uje gutanguza Franco Mastatuno nivyo n'umukinyi mwiza twabonye yabaye mwiza muri River Plate yo bamukuye ariko ufise umukinyi nka Rodrigo Goes utashoboye gukinisha watanguje ku gatebe je ndabibona je kubganje ko aramwe mu mahita mu mabi washoboye kuba wagize wewe nk'umumenyereza kuko ino Rayo Vallecano n'umugu ukomeye n'umuguzi kudefanda n'umuguzi gusatira bivuze gute rero ikintu nagutoye nkaherera cyo gutanguza umukinga Rodrigo Goes hanze tumaze igihe tubona ko ari umwe mu ruhara runini cyane kuri atuma Real Madrid ko barashika ku ntsinzi tumaze igihe tuko turabona Real Madrid keraronka ukazuza kumutanguza hanze ukoresheje Franco Mastatuno atari wa mukinya hoza kuno musaraza akaba mwiza urukino kwikira gasanga byamutaye ku amazi imbere ya mugwi nka Rayo Vallecano iyo uza kugira imana mbi bakagutanguza ico gitsindo cyangwa ugatsindwa ubundi amakosa twari kuyagutako ubundi agize amahirwe urukino yarutsinze ariko yagira amahirwe mabi akaza gutsindwa runo rukino ubundi ni ibintu byagaragara neza ko amakosa yari kwagizwe umumenyereza Alvaro Arbeloa kuko nushobora gusigura ukuntu urukino nkuru rukomeye urukino nkuru ruremereye bisaba kutahukana amatagera kuri 3 mukeba wayo ari imbere yawe yatsinze urukino rwaherutse rw'ijoro nawe byagusaba kuno munsi kurutsinda kugira ngo ukomeze kuguma umwegera atakuja kure kugira ngo ejo niyagira erere nimwe uze kuba uronse amahirwe kumurengana canke kumujabuka ariko wewe uje kuzana blague uje gutanguza umukinyi hanze tumuze nk'urufunguzo rwa equipe umusize hanze ku gatebe eski usindwa urwo rukino wari kuza gusigurika abakunzi ba Real Madrid wari kuza gusigurika abafana ba Real Madrid rero ni imwe muri erere nabonye ashoye gukora ono mumenyereza Alvaro Arbeloa Robert tugene twinjira neza mu rukino Houston aravuze neza aravuga ngo hari amakosa amwe novuga ngo Alvaro Arbeloa yasa no kuyakoze yo gutanguza abakinyi nawe novuga ngo aba Rodrigo nabonye muri commentaire bamwe nawe ko ravuga ko witwa Rodrigo atatanguje mu kibuga ariko twinjiye neza rero mu rukino rwakurahuze equipe yitwa Madrid na equipe yitwa Vallecano nota 15 equipe yitwa Real Madrid Vini Junior aza kwageterekamwo muri 19 George de Foto tuzavuze aza gutsinda ariko Kylian Mbappé Rote aza gutsinda bisa nuko match isa niyanarangiye urukino utaruravye urukino waruravye mu gatarutahuye mu rukino muri rusangi umuntu akaruraba wowe warubonye gute warubonye mushije imeze gute ugutsinda kwa equipe yitwa Madrid gutsinda equipe ya Vallecano byo vyaciye mu buryo bumeze gute ubundi hari intsinzi equipe ishaka kurunga bwa ngo ino equipe yorose ndo ntsinzi mu buryo bwayo
kandi yabikoze mu buryo bworoshe ariko byagaragaye ku munsi w'ejo ko ikipe ya Madrid mu byo yatsinze ngo ni ya ntsinzi bigaragara ko yatsinze tombora irushe sibyo reka ndivye tombora cyane yuko nabo tuvyite intsinzi bakuye kure ngo bayironse nubwo ekipe isuragorinze ikoresha izindi nguvu ziri out of video ire Madrid kina siko ubwa mbere reka jewe sinoja kuvuga ngo urumva ngo ikibazo n'abakinnyi batsanzwe mu kibuga ahubwo ikibazo ni ikihe mbega Franco Masantono tuvuga ntibe mwiza imbere ya Levante ntibe mwiza imbere ya ekipe ya Villarreal ntibe mwiza imbere ya ekipe ya Monaco sivyo ntiyari Franco Masantono atangura mu kiyo kujya ruhande habi ikibazo reka turambega ino ekipe ya Real Madrid na bwayo uke perform mu buryo meze gute twanye makuru avuga yuko uno mugabo bita Florentino Perez yegira abakinnyi babwira yuko ikibazo abari bo niba takosora ibibazo n'ikino kita performance yabo bizobagaruka ko bizobabazwa siko ibiri biza kutwereka ikibona ridike nubwo ngo iyo president de l'équipe amaze kubona ko ikibazo atari umumenyereza n'abakinnyi automatiquement twinjira muri effective de Madrid turabega mu kibuga bari mu kibuga baperformance mu buryo meze gute batanze ibyo babwiza gutanga sivyo cyangwa umwe adversaire wabo nawe bahuye ameze gute iyo bahuriye nawe yitwara gute abagura mu buryo meze gute ibyo sinini ushaka kuroka avuga ngo ku rugero rwa ekipe ya Rayo Vallecano of course ekipe nkuru se ekipe wanashaka izina rikomeye muri Liga wanashaka no muri kazi k'umupira w'amaguru ariko muri confrontation directe ya ekipe ya Madrid ino ekipe itwara gute imbere yabo malgré ubu bigo bafise ni ekipe bagora cyane mu byo budasanzwe yes na 2019 barahuye wanashaka ekipe baza kunganya bisa kundi tukako ekipe ya 2019 yazina yari ikomeye ekipe zabakinyi badasanzwe nubwo ngo rero ubwa mbere reka mvuge ngo harabaye no gukura amashance ku ruhande rwa ekipe ya Madrid ko twabonye ikintu kwita contre attaque mu bita Kylian Mbappé lote atira umupira ugonga poto urasubira inyuma arengana iyo ni chance yabagiye kwabura ku munsi w'ejo ariko reka turambege ekipe ya Barcelona nayo yarose ubyo meze gute narabwiye ikintu kimwe Michel Sam ino ekipe ya Madrid yagoye mediane kandi igihe cyose mediane tizoba ari nzima ngwize gufasha ekipe gukina bizogorana ugiye kuraba ekipe ya Barcelona byo mu gitego byagaragara ko mediane yagize ikintu kwita gutama ama place y'abakinnyi ugasanga byayintu byabo baryohera gukina umupira je nabonye urukino bakinya ku munsi w'ejo rusa neza n'urukino bakinya imbere ekipe ya Benfica de Lisbonne kuryoherwa gukina umupira cyane ekipe igatembereza umupira ikibagira mbega espace zacu tuzihagarara mu buryo bumeze gute ndicuameni ndiko nakina umupira naryowe na ballon naduze sivyo Jude Bellingham uramuzi n'umukinnyi utegaragara mu kibuga magenda yes sivyo waraba gasore kanyatirikiya nako Ardagirere nagakinyi keza ariko kubera ko ama espace ngari muri bajye kagunda ugasanga kisanze ahantu kataronye cyo kwitubwa inyagamburiro karonye espace ikwiye gukinira nikisanzura ugasanga Jude yaje aramusera uyu muhungu w'umufaransa no yamwegerera aramusera akisanga umukinyi ari mu kazone gato akabara kuna muri ko buryo bwiwe so rero ngo kurane rwangire bona ridike ubundi nkunda kuvuga iki kwa ino equipe ya Madrid ni umugwi mwiza ariko ugeze kuri ya level yo kwibagira mbega system zacu zubatse gute mu buryo meze gute ugasanga equipe ikiri umupira ego kubera ko urugero rwa Vini ni gwiza yes urugero rwa Mbappé ni gwiza ugwa Jude ni gwiza kubera ko turi muri equipe nkuru toshaka gutsinda equipe ya Rayo Vallecano ariko wasakura buryo bwa system zaje ko barakina ukavuga ngo ibi bibi ko baratanga mu kibuga nta garanti bitanga ko equipe kurikira isa nk'ari nkuru banganye nguvu ko bazuza kubitsindisha equipe nkuru mu bisanzwe nk'umugore Real Madrid ukuntu dusanzwe tuwuzi nuwa mugubakiye ku bwiza bw'umukinnyi umwe ku giti ciye ariko no munsi ikintu kiko kiragorana kuko abo bakinyi beza barafise mu Real Madrid barafise Vini mwiza Mbappé mwiza arahari Rodrigo arahari Jude arahari ariko habuze ca kintu cyo gushobora kugerageza kumacinga buno bwiza bwano bakinyi kugira ngo bube ikintu kimwe gitanga umusaruro mwiza mu Real Madrid ico cyo kintu ndiko ndabona gisa nka kibuze we ni ubijemo neza uravuze ati Ardagiye no mukinyi mwiza nga kuri numero 10 ariko hari ukuntu atisanzura ngo akine bwa bwiza bwiye kubera ko hari ukuntu usanga ariko arafikana na Jude Bellingham ariko uranyumva rero nibaza ico ni kimwe mu bintu baba bakwiye kwiga ko cyangwa gikwiye kwigwa ko na cyane cyane nk'umumenyereza kugira ngo ashobore kuraba uburyo amacinga cyangwa amacingisha buno bwiza bwano bakinyi biyo kugira ngo bashobore kuza kumuha ibintu viza kuko Mbappé nimba ari mukinyi mwiza wo gutsinda hakwiye kugaragara abakinyi bamwubakira ubwo buryo kuko bakibubaka ubwo buryo bwo gutsinda barari mu Real Madrid ariko banyuma babona Robert bakibubaka ubwo buryo bwiza bwo gutsinda mu Real Madrid barahari cyane rero novuga ati nako wanashaka nako ndashaka kudugira ku kintu ciza ariko uravuga mvuga ati abakibeza mu Real Madrid barahari ariko habuze kujya kuntu bashobora kugerageza kumacinganisha buno bwiza bwabo kugira ngo bube ikintu kimwe bavyaza umusaruro ubwiza bwano bakinyi ba Real Madrid cyane
uno munsi muravuze novuga ngo vyino equipe yitwa Madrid twabonye ibintu bitandukanye, twabonye novuga ngo ishusho imeze gute, tubana ko twabonye ishusho itandukanye ku rukino ko rakina n'ino equipe yitwa Yerekanye, ariko hari abandi bantu bate kuvuga ngo equipe yitwa Madrid kuno munsi igiye kuba inagera narabonye amateka canke naravye bamwe natavuga ngo Real Madrid tagira ngo itaruse penalty ngo biza kuba bitse no kubikora tera ikibazo kuko umunsi wejo equipe ya Madrid kuba inaronka intsinzi bivaye no kukiremba pelote yanarose ikarata nako yarose penalty takwana itsinda neza cyane kandi bari Santiago Bernabeu. Equipe yitwa Madrid kugeza uno mwaka novuga ngo ino sezo ya 2025-2026 kundwi yawe ya 22 bamaze ko baronkamwo penalty 11 mu ma penalty novuga yekaraba muri yekaraba n'ama equipe ko barahura novuga ngo n'igice c'inkino bakinyemo no mwaka ino sezo bageze ku munsi wa 22. Ubu rero ngiko nimva ikibazo gitaro kiravuga ngo yego ino Real Madrid tagira penalty kumengo hari ukuntu mengo beko biragorana mbega hoho arbitrage yo ku munsi wejo umuntu yaravye match yayibonye gute yari arbitrage nziza cyangwa habaye makano katari kameze neza. Ikibazo kiza cyane ubajije bona riziki unandabira umuhagarikizi yakaragarika kurungene bamwita gute ndakurabire nta kibazo kunizene kuri yancanga cyangwa ukuntu umuhagarikizi yakaragarika match ku munsi we no kubwo ngo bona riziki ubundi ikibazo sigwa penalty witwa Diaz Domera yarafise match ejo nukuvuga ngo ikibazo sigwa penalty ahubwo mbega uburyo bayihawemwo n'uburyo bwo babitanze mu muco nchikazo itawibaza Real Madrid nabonye burya gukibana kwa Barcelona na equipe de Madrid biraza bikaje no muri politique bikava muri sport kaje muri politique cyane uyu mugabo bita Florentino Perez akiri kumwe n'umugabo bita Yoba Rapota kuri cya kintu cyabo cha Super League hari ukuntu bumvikana ko bikasa ko ibintu byiza cyane ariko Barcelona baza kurotira dossier nyakuba Florentino Perez yahise avuga ngo dossier ne greyira sivyo ariko baravuga ngo icyaha kitaragira umuntu ntikiba ari cyakuriwe uburyo bwa kabiri ino equipe ya Madrid biragaragara ko nayo hari amafacte wozana kuvuga ngo equipe nayo yarigeze kubijyamigwa na Barcelona kavuga kuti hari inkino ihuri ryamigwa ariko turi ubu tuvugana turi kuri equipe yande ya Real Madrid reka nkore kino mvugo buri wese aze kunahura mu buryo bwanje kuko mwese afite ibyo yabonye sivyo ama pari byo nabonye ubwa mbere reka mvuge iminota yongewe peut-être bagira icyo bayumvikanye ko n'ujya mu arbitre wa kane bonga iminota 9 sivyo ariko ni gitangaza cy'umuhagarikizi siko bongeye iminota 9 utanze penalty mu 99 kandi niyo penalty bigaragara ko atari penalty yo ko tujye kuraba action gene yagenze sivyo umukinyi wa equipe Yaryamiwe yatambitse kuguru umusore bita Ibrahim Diaz atarashikira ukuguru kwiwe aradivinga asimbira kuguru aragwa umuhagarikizi automatiquement utanga penalty ata intervention ya VAR bayimo sivyo ku munota 90 na kangahe 99 mbese atera penalty equipe iratakaje sivyo ivyo biragaragaza iki twabonye kino kwita uguhanwa kudasanzwe k'umugabo bita Jiri Monzano niko yitwa ni Jiri Manzano Jesus Jiri Manzano neza cyane kubera ko yakoze amakosa yararifise ka Jesus muri arbitrage karimo niyamwe dusanga gatatu mugabo harabusanga nyene bavuze nk'abiri mugabo n'icyo uvuze n'icyo ariko abantu bakomeza kwibaza ati gute Yesu amera kuriya Yesu Manzano apana Yesu Kristo Yesu Manzano gute amera kuriya ako ka Kristo nyene kuba katariko nyene ubundi mbere hano naguciyamo bwana Robert kugeza muri kano kanya rariga mu nkino 22 umugore de Madrid bamaze gukina bamaze gutsinda ibitsindo 42 ibitsindo 42 bamaze gutera penalty zigera kuri 11 uri kuranyumva kila nimba penalty wenyene goal scorer wa Real Madrid afite ibitsindo 21 muri La Liga gusa ndabizi penalty 11 bamaze guhabwa umugore de Madrid mu bitsindo 42 Real Madrid bamaze gutsinda muri rusange Mbappé amaze gutsinda ibitsindo 41 afise igice
c'ibitsindo byose muri rusange Real Madrid ifise muri nose urakoze kugeza cyane muri kano kanya urakoze cyane nukuvuga ngo rero Ridike biroroshye kumva ngo penalty yatanzwe kandi mu buryo bwiza kandi busobanutse kuvuga ngo ni penalty ariko mu by'ukuri reka tuvuge ngo ibifi bindi n'ibinini bimira udufi duto duto ariko bazobikora kugeza ku rugero rwa kangahe gushika ryari twabonye icyo no kwita iri kimwe cy'umupira w'amaguru ku isi FIFA borganije icyo no kwita iheruka gukina ni Ligue des Nations cyangwa ni Champions League plutôt n'ibyo byo barimo yes ari muri Champions League biranagaragara ko abahagarikizi benshi muri La Liga ntibaronka inkino za Champions League kubera ko hari utunenge rugaragara ko arbitrage muri La Liga harimo ikibazo gikomeye cyane sivyo burya ibi byose katuvuga ngo abafavorizo kamara abafavori yego equipe nkuru zo kamara equipe nkuru uko no bafavoriza equipe ya Barcelona siko bafavoriza equipe ya Sevilla uko bafavoriza equipe ya Real Madrid ko bari mu Rwanda ariko abaririmbyi muri ubwo buryo bafavoriza mu iyo migwi buciye mu muco buciye mu kuri ku buryo wese avuga ngo of course equipe bayifavoriza ariko hari ama action bigaragara ko nayo bayihani harakarimbo kavuga gati bose isabageni hari abaherekeza abandi of course bose ntibo favorizwa mu buryo bumwe rero bose isabageni urumva rero nubwo ngo ibi biraza ko byerekana ko ino equipe na iri mu equipe bafavoriza cyane na kandi na Barcelona na iri mu equipe bafavoriza cyane ariko uburyo bafavoriza harimo kuri ukavuga ngo nta kuri kurimo hari ama action bashaka guhana ukavuga ngo mu by'ukuri umufana Amerika mu umufana kuko ino mu Burundi nta mufana wa Real Varekana hari usibye ko abari umuke agiye gubana umubanyi ni wahari ababanyi nibo bari kugira Real Varekana tsinde equipe Real Madrid umufana wa Real Varekana bwite wakaranga mutima hariya muri Espagne yikomporta gute kubona ko equipe y'ikiribwa ahantu hagaragara umufana wa Barcelona nk'ubu we ari no mu bunabwo ngo nkubitira equipe ya Real Madrid umufana wa Real Madrid agate nkubitira equipe ya Barcelona ibyo byumvikana ko abashaka buri equipe itakaze ariko icyo no kwita ishusho y'umupira w'amaguru w'igihugu cya Espagne iraza kubigaragara mu buryo meze gute mu gihe hakimwe ko tunenge twa buri kanya ko abagarikizi bari ko bari bama equipe icyo ngewe ko naco ibi by'amadosiye ngo Negreira bya FC Barcelona ndavyo biri mu bintu bishobora kuza muri La Liga bigafata bikana ishusho mbi y'abagarikizi muri mu gihugu cya Espagne bikagaragaza ko no mu nkino mpuzamakungu ibigaragara mu Mondial 2020 umugarikizi muri Espagne yabaye umugarikizi umwe mba ntihenze Mateo La Rose niwe yabaye ari umwe kandi yamubere ni yanyuma yamubere ni yanyuma kuko yaciye hagarikwa kuva kubw'amakosa yashoboye gukora hari kuri match Argentina equipe ya Pologne yari Pays-Bas tazama karto menshi Pays-Bas yari Pays-Bas yaba Virgil van Dijk ahita arahanwa ibi bigaragaza ko irebwa na Dick mu by'ukuri nabonye basohoye ikintu cya classe mba y'imigwi y'amashampiyona 5 ya mbere ku isi mbona rega bayigize ya gatatu rega nahise mvuga ati bayigize ya gatatu kubera ko harimo Barcelona irimo Real Madrid na Barcelona yari yanyuma yo yanyuma rega bwana Robert ntanaguciriyemwo burya hari ibintu biza kubw'inyungu z'umuntu umwe ku giti ciwe ugasanga bigombye kononera umuryango wose bikuranyumva ugasanga niyo nyungu nawe ntushoboye kuyironkamo kuko umuryango umaze kugira ishusho mbi nawe uri muri uwo muryango kandi iyo shusho mbi y'umuryango uronse wowe wabigizemo uruhara wibaza gukurondera inyungu yawe novuga ati uno munsi Real Madrid bavyuye dosiye yo kuja kwitwarira dosiye kiragizwa uno mugwi wa FC Barcelona ya Negreira nivyo muri La Liga barayanse bayitera umugera ati ndibaza namwe mwarabibonye cyane barayankiye ati ivyo bintu wapi nibibaho ariko ivyo bintu uko bikomeza kuvugwa birashika muri FIFA cyane muri FIFA birumvikana eske gute FIFA bazo ubwo burenganzira bwo guha amahiganwa komakomeye buhagagize bwo muri La Liga bamaze kumva ko ubwo buhagagize bujye amafaranga ivyo bintu bigoye uriko urahesha rero iteribi uhiganwa ukinamwo ndetse n'ubuhagarikizi bwiganwa ukinamwo rero babahagarikizi biragoye cyane ko bazokwizegwa mu mahiganwa mpuzamakungu akomakomeye kubera yuko bamaze kumva ko hari ibintu bibagira byo kujya amafaranga eske baze kujya amafaranga bice higanwa bice mondial bice mondial de club bice coupe du monde ubundi nako ndarabijyaho kaziyo ya penalty barakora nana ho kubitwenze ko ndarabi ingene vyabaye ijagisi ingene yari imeze wabonye bimeze gutse nawe kurane gwawe ubundi ubona ko yaratiye umupira ni hamwe mushobora guhurira no muri yagisi ahantu kanaka agahita aguti yateye umupira we yasimbiye ngo uwo musore wa Real Madrid yakwise umuntu Brahim Diaz yagiye nk'umuntu nyene yisukamwo hayo uri kwarondera umupira mugabo aca yisukamwo ati aramukubise ntigeza kwita umuntu niva ukuguru mubiri wa Brahim Diaz wasanze ukuguru kumukinyi wande wa kipe ya Real Varekano suguru kwa kumukinyi wa Real Varekano kwa kwise umukinyi bita Brahim Diaz
bahita basifra action ya penalty umuhagarikizi nyakuntunga nta no kwinjirana muri reka umurenganya mbega abari muri VAR bo bari mu biki ntabyo kuza kunanira nigeze cyo kuraba muri VAR ngo ni penalty si penalty avuga ati okay shiraho Twitter kandi rero batsinze atatu yagiye ivyo niba nabihindura kandi nahereye mvuga ngo felicitation kuri kipe ya Madrid ko bayataho kunya 3 ni sawa ariko ikibazo ninde si Real de Madrid habi ikibazo n'umuhagarikizi kara arbitre de Madrid niwe yakoze amakosa ku munsi w'ejo yateye ukuguru yateye ukuguru byahuye ku kuboko ngaho icyo birahurirana ni ukuvuga ngo rero bahita bashira ngo penalty hajya uvuze ngo akora iyo action nanje ngirageje kuyiraba ngaha burya penalty yabonetse ku munota wa kangahe 99 urukino rugomba ruhora arasigaye mu munota umwe bari bonga 9 bari bonga 9 bora waheze urukino bagiye iminota 9 binarangiye acha itirenga hajya rego ubundi bayitsinze rego ubundi ingira kubwire rego ubundi Yerekanye yatsinzwe n'umuhagarikizi Yerekanye ntiyatsinzwe na Madrid yatsinzwe n'umuhagarikizi babarigaritse ariko ikintu kimuntu kigenda abajije apare y'iyo penalty kuve twabonye mu rukino indani hari ikintu cy'icizere novuga ngo equipe ya Madrid ya Alvaro yakoze two tuva tuti ubundi warakinye match utsindwa na equipe ya Benfica vyagoranyerera mugabo ivyabaye mu kibuga indani navyo nivyo yageze kubata mu 19 igisindo kimwe kindi ubwo ivyo twabonye ku munsi wa gatandatu kwa Alvaro na Real Madrid yiwe vyari ibintu bihumuriza vyari ibintu bifise inyubako ku ruhande rw'equipe itwara Madrid ubwa mbere ndamwagiriza ikosa rya mbere yakoze ku munsi w'ejo positioning y'abakinyi positionnement y'abakinyi ku munsi w'ejo nigeze nemeza n'umugabo bita Alvaro maze kubona icyo no kwita uguhuza kwa Arda Güler na Kylian Mbappé gusumba uguhuza kwa Arda Güler na Jude Bellingham uti kubera iki ku munsi w'ejo yafashe agira double pivot uriye Chouameni n'umukinyi bita Arda Güler atafata Franco Masantuono of course na Jude Bellingham abakinyi dovati nk'abasoutien babakinyi bagira kuri babiri bande bo mukinyi bita Arda Güler n'umukinyi bita Uriye Chouameni ibi bigaragaza iki automatiquement umukinyi bita Arda Güler atafisa ku numero 8 umukinyi bita Jude Bellingham ku numero 10 twabigarutse niba haro birabigaragaza ko umukinyi mwiza ku numero 10 sofa muri equipe de Madrid umukinyi bita Arda Güler gusumba umukinyi bita Jude Bellingham ariko ku munsi waje uyu mugabo bita Arbeloa yahinduye tactique afata umukinyi bita Arda Güler amuca ku numero 8 Jude Bellingham ku numero 10 reka tuvuge ngo muri animation dije birahinduka ariko navyo rukino n'amaso abiri yanje muri animation dije ko ruragenda sinigeze mbona umukinyi bita Arda Güler ariko agaragara ku numero 10 yari umukinyi isanga karondera imipira ikora inyuma ukibaza mbega ninde mwiza mu gutanga umupira wa nyuma yari umukinyi bita Arda Güler icyo ni cyambere mu buryo bwo cyo umbaje ikibazo kiza ati mbega ino equipe ya Madrid byaragaragaye ko ari equipe ikirekana cyo kwita ikizere cyuko ari umugwi ushaka kuri kurakina byiza cyangwa ibitanga cyo kwita ikizere ko match kuri kaza kugaragaza neza nabikubwiye nk'icyango nakubwira ngo bona ridike mwino minsi iyi equipe isikiri unpredictable ntushaka gutanga prediction iyi equipe ya Madrid biragoye sero n'umwadi bisagiye guhabahura hago guhora uvuga ngo ngiye kuramega Madrid kwikomporta gute kuno munsi iyumvire equipe nka Madrid nkuru nkiriya kwa muvuga ngo mbega Madrid kwitwara gute imbere ya naka kera twavuga ngo kariya kagwi kajye gona Madrid kaza kujya bingara karanagowe bibaye bike n'ibitatu canke ibindi siko karanagowe iraza kwitwara gute imbere mu nka Real Madrid ariko igeze kuri ya equipe ndavuga ngo mu byukuri je bintu na me frère burya je ndakunda ama equipe makuru cyo ndakundira azana spectacle jewe nta musore mwe no kugira numva ndyohewe mbonye nk'umubwongereza Arsenal ari nziza Man City mbi indi mingose ni mibi ucura icyo nta umupira ucura uburyo bw'umupira ariko Arsenal ari nziza Man City nziza Liverpool nziza Chelsea nziza ucyo nicyo kwita football ko nako umupira uryoshye kandi mu buryo budasanzwe turabanya umupira dukora umupira mwiza mu kibuga nitwoneze kubona Real Madrid ari mbi Barca ni nziza automatically tubona classico mbi ariko mu gihe Barca ni nziza Real Madrid nziza bitatubona mbega uburyo bw'umupira bumeze gute ubu tuvugana ino equipe nabisubiye ngo iri mu equipe tunzakinye beza badasanzwe ku mazina ariko performance yabo nubundi still bwana Houston generalabye mbona ko muri equipe ya Real Madrid nubundi iracyahagaze ku mukibita kinina Mbappé nubundi kandi bino bintu mu frère bona ndiki icyo no kwita umusaruro ni jeu collectif Houston yabigarutse ko uherutse mu kanara avuga ngo Luis Enrique kigeze kuvuga ngo vomye ko notunga abakinyi batanu batsindira ibitsindo 10 hakuno ngo umukinyi watsindira ibitsindo 50 sivyo kubera ko ndabizi ko nimba Desedwe byanse ndetse akurondera mu bushobozi bwa Badre Barcola nimba mu bushobozi bwa Dembele byanse
ndetse akunda muri Vicha Cafeteria Yes, siko yes. ariko sinzi uko ame numva ko umunsi Mbappe byanze ekipe yose bitavyanga mu by'ukuri ariko burya nubwo ibintu usanga tumera nk'abantu bariko barabihishira ukuntu ego hari ikintu cyamaze igihe ndiko ndiyumvira uno munsi Real Madrid biragaragara ko umengo umusaruro bawiteze muri Mbappe kandi kandi ugarutse ukaraba niko biri. Mbappe atabatsinde siko umengo muri Real Madrid biragorana ko kugera uno munsi muri La Liga mu bitsindo 42 afite mu 21 Mbappe afise 21 abasige bagabangana 20 umva 21 10 byose bya penalty ubundi none nzi ko yamye yidoza penalty zose 11 Madrid bamaze guhabwa Mbappe amaze gutsinda mu kuri 10 Benfica ni yidoza avuga ngo gute nshobora gutsinda ibitsindo cye kuri 2 Abandi- mu gihe abandi abadefenseur bari hehe Ariko- abadukinana bari hehe ariko ikintu ndiko ngaruka nkibaza gutsindwa ariko ikintu ndiko ngaruka nkibaza ndiko mbona nkaho umengo hari ukuntu mu mugore de Madrid ko haba blood affair cyane uri kuranyumva Vini rega je nkunze kubona nkaho umengo je collectif muri Real Madrid hari ukuntu umenga ikiragorana ko yako ngira kumbure babona ati nka jewe Vini ndi mu mugore de Madrid gute izina rya Mbappe riza imbere Jide gute Mbappe aguma aboneka na wenyene je haragira igenda vyibaza ko uti kubera iki gute muri ujya mwanya Mbappe aba hari mu gihe adahari bahafise umwanya yitwaga nka Gonzalo Garcia Real Madrid yitwara neza batsinda byinshi kandi bagatsinda byinshi ko cyo kinajya mu shoko nande Monde de club harabiterekamwo ntibabiterekamo Gonzalo Garcia akabana Mer Bitel yego ugasanga n'ibitsindo byinshi Gonzalo Garcia yatsinze vyubatswe na Vini uriko uranyumva uno munsi muri La Liga adahari urukino bariko gukina Gonzalo ntiyatsinze hat-trick hat-trick nivyo Uri kuranyumva? cyane kuri kimwe uriko uranyumva uno munsi Mbappe ibitsindo vyiwe byinshi afise mu Real Madrid assist ziva kwande kwa Ridagure ariko ibitsindo byinshi vya Gonzalo Garcia assist ziva kwande kwa Vini uriko uranyumva ako kantu n'ahantu mukumva ariko se bani basi kintu prem nta kantu mwumva aho hantu ico kintu kirimo kabaza ibitsindo byinshi vya Mbappe assist ni za Ardagir Ego. ibitsindo byinshi vya Gonzalo assist ni za Vinicius Junior umva ibintu by'amakontrere numva abantu ko harimo akantu ngaho hantu kandi abo bose eske Vini ananiwe guha ama assist Mbappe kugira atsinde Jide ananiwe guha ama assist Mbappe kugira atsinde ego Jide wewe ntitugome tunamuvuge ko cyane kuko Jide ni wa mukina we nyine no munsi nawe nyine agomba kuja hejuru kuko yigishika mu Real Madrid abo bose uko bavuga n'abakinnyi b'abastar Yaratsinda. Vini Junior n'abastar uburyo yatsinda mwero nko ivyo bitsindo sibwo akinishwamo no munsi nawe nyategerezwa kwikumira no kumva gumengo yabaye desi ukuntu ariko aho nyene bwana Yusoni Yego. ikintu uvuze ni ikintu nuvuga ngo gifise icyo no kwita ibimenyetso bigaragara yego buri wese akibaza ikibazo mbere ni gute ama assist menshi aja kwa Mbappe ava kwa Ridagure neza ariko ama assist aja ku musore bita Gonzalo Garcia ava kwa Vini mbega ni kuri Vini atari mwiza mu guha amapasi kandi Mbappe lote mbega Gonzalo Garcia niwe mwiza mu guhagarara neza muri Stade de France usumba Kylian Mbappe lote kuvuga ngo harimo kabaza yego ariko twibaza ikindi kibazo basore nk'abanyamupira mbega ino equipe de Madrid nibigurutse ko kenshi nkabivuga nibwo bwa mbere tunze abakinnyi beza bashaka kumenya amazina oye barabaye na benshi n'amabaron d'or ari cyane mbega aho icyo gihe bari babanye mu buryo bumeze gute bari barongowe nande barasa umumenyereza ameze gute bari babanye muri equipe ya Madrid mu buryo bumeze gute barafite Florentino Perez mbega Perez we ubu tuvugana ariko ajwa hole imeze gute mwiri bana ry'aba star muri equipe ya de Madrid ko tuzi yatunze beza basere badasanzwe mbega mwiri bana ryabo ariko ajwa hole imeze gute messieurs amis rikatara abanyereza ariko aratunga makino gihe Zabi Alonso byamaze kubigaragara ko uwa mugabo we nta jambo ufise ryo kuvuga imbere ya Vini nta jambo ufise ryo kuvuga imbere ya Kylian Mbappe lote uriruka nguragiye sivyo basimbiye ku isoko bakuzanye umugabo bita Alvaro Arbeloa si ku isoko mbere muri academy muri equipe B bakuzanye umukinyi bita umugabo bita Alvaro Arbeloa sivyo baramusimbije bamuze muri equipe yande nkuru ya equipe de Madrid uyu mugabo kuri parametres ya football nta bintu bidasanzwe aramaze gukora nawe aje kubana na bigabo by'ibigatanya muri equipe yande ya Real Madrid bita Mbappe lote bifite amazina akomeye Mbappe Vini na Jude Bellingham siko mon frère nimba atapawa atakubwo kumugabo bita Florentino Perez ko kuragaragara mu bino bintu ni gute Alvaro Arbeloa azomanaginga amazina abiri bita Kylian Mbappe na Vinicius Junior byanagaragaye ko umwe mu bagabo bari beza badasoma mu buryo bwa coaching bita Mutama Ancelotti byagaragaye ko harimo utunenge mu buryo bwo kumanaginga amazina agira kuri abiri yes mbega uko kwa Florentino Perez kuri ko kugaragara gute mwakono kudahuza kw'abagabo bagira kuri babiri mbega ariko abagisha mu buryo bumeze gute mbega aho ari mbona ko no mu burongozi hari ikibazo kidasanzwe ahubwo nanaguciye mu bwana Robert ico kintu gikomeye cyane ahubwo bwana Erob Ridi manzo duge ikintu ntava nzimirizako ikintu yaravuze uranyotsewe ikintu yaravuze nani nifite ikintu nshaka ndakivuga ko wanashaka ubundi ufise izina rya Vini ukagira n'izina rya Kylian Mbappe lote ego
tubaze kubona ko witwara uno Florentino Perez yaba Vini Junior yaba Kylian Mbappé rote ayo mazina yose ayakunda kandi abungira agira nubwo uvuga ngo wewe naka nimuhurize ukuna kuriya kubera ko turibuka ko witwa Vini Junior yegeri muri Madrid agomba gusohoka yavuga ngo abwira witwa yari uno meza za BIGORANYE gute uzurasohora witwa Vini Junior ko twavuganye yuko wewe azokwa makino umwanya ku mwanya umusora gute umusora kubera ivyo bintu biraba bituma na Vini Junior hageze igihe aravuga ngo gute wamusohora misi yose jewe Kylian Mbappé rote yaje nk'umuntu yubakiye waka tuvuga ngo hano hantu bose avuga ngo boss jewe arami cizere nanje boss amicizere reka rero tujiye mu majambo turabe rero uwo uza gutanga chef ninde chef hagati yaje na wewe ariko basha je ngaruka nkibaza ikintu nubwo biruko amwe mu makosa tuma tutako tubona Real Madrid nziza uburongozi bufisemo uruhara exactly ariko nubwo uburongozi butobugiramo uruhara vraiment n'abakinyi nabo nyene bafisemo uruhara runini reka no muri factive rega no munsi rega nubwo uburongozi bwoza ukavuga ati none eske akarorero ha uburongozi ubona ko bukwiye gukora iki Gabwana Robert ubwa mbere nari diki ubona ko uburongozi bwa Real Madrid bukwiye gukora iki ama pare ego nahereye mvuga ngo sibwo bwa mbere itunze amazina remereye menshi muri equipe ya Madrid ariko siko ukiri ngaho amazina nyene uvuga ati yatangwa kuwa mugora Real Madrid aremereye banganaga gute rega no musi batunze badoresa batunze abana bakiri bato akazira biyumva bakazima adolescence byari byoroshe batanguje bakinya imyaka imyaka 20 neza cyane byari byoroshe kubwira Karim Mustafa Benzema korera Cristiano Ronaldo ko Cristiano Ronaldo ashobora gusanga ari mukuru gusumba Benzema cyangwa ashobora gusanga Benzema ari mukuru gusumba Cristiano Ronaldo byari byoshe kumva uwo Modric fasha bana ba Ronaldo kugira ngo ubahe imipira batsinde byari byoroshye kuko ni mutama aratahura ariko gute waza guhanura umwana w'imyaka 23 20 ati korera naka nawe nyene yumva ushaka kumva ubushefu reka ndabikwereke impamvu urabona bona Robert nanaguciriyemo je ndibuka nkikiga mu igenda nari mu myaka ya 18 oya na myaka ya 16 17 yego uri kuranyumva muri iyo myaka cyari dufite delege wacu twababanwa yego mu myaka twababanwa mu myaka umva mwarurunganwe delege utegeza kumwubaha ni umushefu mu ishure yego eske ndumva ko no kubaha umuntu tungana jewe ati bana je wapi kabisa ati untegeka nkandi kandi sanzwe nzi ko ari delege muri abagenzi ho nino hashaka kunshora bakangura amanota muri abagenzi bari guha uri kuranyumva hashaka kunshora bakangura amanota akambye ati hora wowe untegeka nkandi eske no musi urumva ko Vino mubwe ati wowe utegeza gukorera Mbappé okay urakoze cyangwa Mbappé ukambye ati wowe utegeza gukorera Vini akabitahurije ikijana kwijana reka tudugire nga azobikora urukino rumwe inkino zibiri rwa gatatu navyo zokora reka tudugire ngaho nyene ubwa mbere bona Houston equipe niki yego bari mu rudandazwa ni business sivyo Florentino Perez nunezerewe n'umusaruro w'abakinyi ko raguha mu kibuga kanatsinda uranabegerera babwira ngo umugabo bita Xabi Alonso ntagihari ibizo byose ngo ataki wanyu automatique mamaze kubona yuko ikibazo atari Xabi Alonso arabakinyi bawe utunze muri effective sivyo Mutama Karonseroti uri muri business uri kurondera ifaranga nk'indi migwi sivyo nimba mu vy'ukuri umaze kubona ko ubwiza bwa Vini n'ubwiza bwa Mbappé tubana muri equipe mbega we Mutama Karonseroti we Mutama bita Florentino Perez uri mu ndanazo bwoko ki kweko utosora umukinyi umwe ugatonga abakinyi bashaka kubana muri equipe sivyo nimba mu vy'ukuri utabona uburyo wohuza Vini Mbappé mu buryo kubanywanisha no kubahuza mu buryo bwo kwekana agaciro bafite muri equipe sohora umwe usikana umukinyi umwe baguha umusaruro hakotunga abakinyi benshi mingwiza murongo muri equipe atashaka guha umusaruro erega nakubwira ikintu kimwe bona Dick yego Paris Saint-Germain yaratunze Lionel Messi Neymar Junior akina Mbappé lote babura umusaruro atari ko abakinyi beza ko babuze umwe bababanisha muri equipe nta muntu watabona icyatiriye ko yariteye ubwoba kwisi ubu buryo tuvuge tubisubire yego namba paragoye Eka manze meze uraza kutubwira na goye. Genda riduduye. Ridudu nta kibazo, sivyo? Ndagaruka ko ndarisigura ariko. Sivyo? Uraza kusigura nta kibazo. Ariko nyene muce mugenda ahubwo tuna munasongora uheze nivyo ni sawa. Reka songore nta kibazo. Hama tuze kuba twegereza nandi ariko inota ndaguha nkingahe. Nta kibazo muno tumwe nta kibazo. Bimare ntacu. Mara vuga ivyo ufise. Nukuvuga ngo uyu mukinyi bita Iramba Pelote. Yirabanye na UNMS na Neymar Junior. Abakinyi beza kwisi bavuga ngo mbega inota iriyo. Niragiye kwegara kwisi umupira maguru. Ariko mu by'umusaruro batanze umusaruro mubi kubera iki bakubwira ngo icambere tunga icyo no kwita uburongozi bwiza uburongozi bwumvikana staff yabwo staff linke n'ubumenyereza na staff yabo abanyereza bumvikana n'abakinyi n'abakinyi mo icuka cyiza muri equipe bitanga umusaruro nimba mu by'ukuri twarabonye tiriyo Lionel Messi
iri kumwe na Neymar na Kylian Mbappé niyo trio ya mbere kwisinga ngo yoba yabahitunze bazina komeye maze gukora bidasonga mu mupira w'amaguru ariko niyo trio ya mbere mbi yabaye mu gihugu umusaruro mbega we Florentino Perez nimba utunze umukinnyi bita Vini na Mbappé ukabona ko mu by'ukuri mu musaruro cyo biratanga sohora umukinnyi umwe vomye ko mu gufana Real Madrid asobona ko atafise par exemple Mbappé mu kibuga ariko ubona umusaruro vomye babone ko atavini bafite mu kibuga ariko umusaruro uboneke hakuzotunga abakinnyi babiri batatu bane batanu mu kibuga usanga ngo bafite amazina aremereye ariko ubona umusaruro ari futi sohora umwe agende nisho cyo ndabwira ngo ndikubona ku ikibazo cya Madrid nacyo kishinge no ku burongozi bakipe indani kudafata cyo no kwita decision kugira ngo equipe ishika kucyo kuno kwita umusaruro urama umusaruro burigiye kuko no kubiza kuri nabikubwiye neza equipe tubona ya Madrid iri unpredictable ntuzovuga ngo uno musi equipe izokina byiza ngo umusaruro ngo tikatunde tuze kuraba ngo haraho ubona ngo Madrid atsinze kuri journée tugaturarura turaba ejo byashobora kuzokora bizogenda gute mbega Madrid ivyerekanye igizovyerekana ngo ni equipe ni yama ni hozako icyo gihe rero ngo rero uburongozi bukwiye mbega mu by'ukurimba byase kumacingana abeza twarirukanye abandi baragenda irigaritike kino kibazo cya Mbappé na Vini ntitubeshereza BIGORANYE n'umugabo bita Urugero wenyene mbe mutama karo Ancelotti ntivyo byamunaniye kumanaginga Mbappé so tsinda wenyene Vini akibura yes byarazi dare kumutama mukuru akuze azi gufata abakinyi nk'abana biwe mbega we mu burongozi rero ni ikibazo gifundikiriye kuvuga ngo Florentino Perez nawe harageze ubutama bwiwe mu wani kibazo ntariko arafata responsibility nk'umugabo mukuru nuko bikora kera kubwira ngo equipe nkuru ya Madrid zokwamaho umukinyi nagende mbe yasoye Cristiano Ronaldo mu buryo meze gute yamusoye ko amubwiye ngo nyongera amafaranga uca kuri 30 aramubwira ngo karakura ariko arakura ambwira ngo nta chance ndagwa n'imyaka ufise vomye usohoke equipe zokamari equipe arasohoka Cristiano Ronaldo mbega ni gute mutama Florentino Perez ariko aranego kumanaginga abakinyi bagera kuri bita Vinicius n'umukinyi bitande Kylian Mbappé vomye asohoye umukinyi umwe kazobigaruka ko banashaka nanagize sijina nabonye dushaka kuzoganira ko ku munsi w'ejo ya Vini Junior nyene na Kylian Mbappé bivaye na statistique no ko arekana kuri uno munsi bamwe na bamwe nako n'umwe watujanye ariko munatwihanganirira ko twumvise twagana ibitari bike kuri equipe itwara Madrid ka tumere nk'abagereza hano tujya kuri Barcelona nayo mukeba wayo kuri mukeba wayo ubundi kwa Madrid turafise bizoshobora kugaruka ko wajya twitege kuri Madrid turafise ideba canke zitari zike yaba kwa Vini Junior yaba Kylian Mbappé